amahoro neza. Nkuko mubibona hano turi muri quartier muyaga, aho benshi bazi nko mu Gihosha cyangwa se mu Gisandema. No museni nifuje kuba abatembereza mwese kugira ngo dushobore kubona impinduka ihambaye cyane ashobore kuba muri no quartier. Abantu benshi no quartier muri 2015 na 2015 na 2020 hari ahantu menga hari amashamba menshi, umenga nta terambere ryo, ariko nifuje kuba notemberana namwe kugira ngo mushobore kubona iterambere ryashoboye kuba ryo haboneka umwanya muto cyane mukanya isasi. Rero nko nari bemereye kuri YouTube channel ya Murundi Yarisho ko tuza turasangira byinshi bitandukanye, aho tuza turatembera henshi hatandukanye, to exploringa ibintu byinshi bitandukanye. Rero nivyo turimo hano kugira ngo mushobore kubona ni gute ibintu bigenda byavansa bigenda neza. Rero kumana nanje ndi Minani Jean Claude wa undi nyene asanzwe asangiza byinshi kuri YouTube channel, eka guma natwe, ariko ntibigere kuya subscribe kuri YouTube channel ya Murundi Yarisho kugira ngo bidukundire dukuze uno muryango wacu, bana yuko ibikorwa tuguma dukora cyane kugira ngo tumenye byinshi gose. Rero ijana nanje intambwe ku yindi kugira ngo tuze kubona eske ni giki gishasi cyabonetse muri quartier ya Gisandema. Benshi bazi nka Gisandema, ariko kera bahora bahita ngo ku Musovu, ariko no munsi bakaba bahita ngo ni mu Gisandema, ariko ni quartier muyaga. Rero maranje tuze kubona ibyahindutse byinshi byiza cyane muri no quartier yacu. Twagiye turacyari muri ka karere nyene ka Gisandema, aho turiko turatembera atandukanye kugira ngo dushobore kuba twobona impinduka zitandukanye, aho iterambere riko riraza ku bwinshi, aho hamwe tubona yuko ibikorwa byamaze kuba byo tungana, hari amazu meza, reka hano nkuko mwagiye murabibona murabona yuko amwe ariko arubakwa kandi biriko biragenda neza. Rero reka tubananye tubona quartier Gisandema, bamwe batahora bibaza yuko ashobora kuba hogira igishobora kuba cyo hinduka, ariko babone neza yuko ari quartier isigaye ari nyabagendwa. Hamwe umuntu banashaka ashobora kuba yogira iki, ashobora kuba yoronkashikira, ashobora kuba yoronkashikwa gukora imigambi yiwe iki urana yuko ibintu atari bibi ku bisanzwe. Murabona yuko ari quartier itekanye, ituje, quartier sinumva yuko hari umuntu yo kwidoga amaze gushika kuri no quartier, kuko ni quartier novuga yuko yuzuye amahoro yose, quartier nziza, quartier ijyanye n'iterambere nkuko mwabibonye nawe ko biriko biragenda neza cyane. Rero niyo mpamvu nifuje kuba nibatemberezamwo
kugira ngo dushobore kumenya byinshi kuri yo. Ntabwo yuko tuza gutembera henshi kandi turaza kubona byinshi. Murabona yuko ibikorwa by'iterambere muri ino quartier ya Gisandema biriko birakorwa kandi ku muvuduko uteye n'ubwoba ahubwo. Ntukibaza ko ari hahandi nyene dusanzwe tuzi, ntukibaza ko ari hahandi nyene dusanzwe tuzi kabisa, ahubwo harahindutse. Abahazi mu myaka iheze nko mu myaka 5-10 hagati ya 10 n'5 barazi ukuntu hari hameze, barazi yuko hari ahantu umenga mu mashamba gusa, ku buryo tukiri na batoya twatinya no kuja kuhakenera ibikoko vyoturya. Ariko uno munsi murabona yuko amazu meza ariho, benshi baratahuye umugambi wo kuza igisagara. Rero nawe ntiwitinye, karibu bandanye ibikorwa by'iterambere mu bandi. Yego gumana natwe turaza kubona byinshi bicaye nino quartier shasha ikutse vuba ariko igakura vuba nanone. Yego we gusa icyo usabwa ni kugira subscribe, kugira like, kugira ngo tubandanye twuza n'umuryango wacu wa Murundi Daily Show. Kono nayo babwiye kandi nkuko musanzwe uko murabibona ko tuza turasangira byinshi bitandukanye byo mu buzima butandukanye. Navyo rero nivyo turimwo kandi murabona yuko hari byinshi two turabona ko turamenya ko benshi batahora bibanza ko bishoboka, ariko hano muri quartier ya Gisandema murabona yuko bishoboka. Quartier ndobura yuko ihagurutse vuba ni quartier ihagurutse vuba, ariko turabona yuko iri ku muvuduko uteye n'ubwoba, iri ku muvuduko uteye n'ubwoba kabisa. Yego hananya kugumana natwe gusa. Nkuko mubibona turi ahantu bita ngo kwibombo rya kabiri. Sinzi ko muribona inyuma yanje, hari bisi niho bita ngo kubombo rya kabiri mu Gisandema. Niho turi gushika kuri kano kanya, two turabana tubona byinshi cyane bitandukanye. Yego reka duce hano kugira ngo twinjire ndabereke naho haba ari muri quartier hagati. Murabona yuko iterambere riguma riba iterambere. Yego Gisandema. Yes. Hola, safi roho.
Ashimire mwe mwese mwabanye nanje kuva ku musegonda wa mbere gushika turangije runo rugendo kuno gutembera twakoranye. Murabona yuko nkuko nari nabibabwiye bana ino quartier ya Gisandema murano kari byinshi byahindutse, benshi bayizi kera cyangwa se abatari bari haheruka cyangwa se abari basanzwe bayizi. Ni quartier nko mwabonye igateye imbere mu mwanya mutoya kandi n'ubundi ibandanya itera imbere. Ibikorwa by'iterambere murano ko bibandanya bikorwa kandi ku muvuduko ushimishije. Rero ndabashimiye gose ko mwabanye nanje eka nizere yuko urugendo twakoze rwabanezereye rwabashimishije. Rero ntiwibagire gusangiza abandi ino video, eka uzoba mu bandi bazokurikira video izokurikira. Ndazi neza yuko tuzosangira byinshi ko nabibabwiye. Ni jewe nyene Jean Claude kuri Burundi yarisho ko nabibabwiye, nzokoma ndabasangiza byinshi bitandukanye byo mu buzima busanzwe, eka imyidagaduro n'ibindi byinshi cyane. Byose ni hehe? Ni kuri Burundi Show. Ciao ciao.